Waruzi ko ushobora gukora neza ariko igasa nk'inabi bivanye n'uyikoreye canke nabo uyikoreye imbere. Nikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Je nitwa Ndwarugira. Ino ni The Real TV Show. Mu kiganiro cyacu uyu munsi turaza kurabira hamwe ayari karavugwa ko muririmbyi Kazi, Natasha na Namba Labamba, Chishado, Mutima le Comedier ndetse na Amadesa. Nikaze ndakuyagire bimwe muri ko biravugwa. Mbega ni gute ushobora gukora neza ariko ikitwa nk'inabi bivanye n'uyikoreye canke imbere yabo uyikoreyeho. Mutima le Comedier yarayakoze ikintu kidasanzwe mu guha impanuro wa Amadesa, ariko akaba yafashwe nk'umurozi canke nk'inkozi y'ikibi. Mbega imbere yuko twinjira muri iyo nkuru, warubizi yuko Mutima le Comedier mu myaka atari myinshi kandi atari mike yigeze gutwara Amadesa muri studio imbere yuko amenyekana cyane nkuko ariko aramenyekana mwa kino gihe? Ababa mu Kanyosha barabizi canke ababa muri quartier Musaba mu Kanyosha barabizi. Amadesa nomwe mu bajon canke nomwe mu basura ubona yuko yamenyekanye cyane. Twagiye turamubereka hano kuri The Real TV Show, twagiye turababwira bimwe mu bikorwa asanzwe akora, uretse ko mwa kino gihe agoye kuboneka, ariko kandi Mutima le Comedier bivanye n'ivyo agenda arabona canke n'ivyo agenda arumva yashoboye gutanga impanuro, ariko izo mpanuro imbere y'abarimwe ya bamwe mu bamukurikirana zagiye gusa nkaho umengo n'ubudyarya. Abandi nabo bakamushimira ku gikorwa cy'ubutwari akoze. Mbega Mutima le Comedier yanditse agira gute? Ibyashikiye benshi muri indasi narabibonye, sinifuza ko bigushikira Amadesa. Ugwane witorera umusaruro, abigira ko bakuvugira bo nabo canke ari abamanager bashiremwo imitahe, apana ko kwegera bizigiye ayinjira. Ahandi abitwa abamanager bashiramwe amahera mu muntu afise ingabire, ntibarondera amahera mu muntu afise ingabire. Ugwane cyane kugira abagusize ntibaze bagusange aho bagusize. Ugwane cyane kugira ngo abagusize ntibaze bagusange aho bagusize. No kuvuga ngo Mutima le Comedier arika impanuro Amadesa yabonye bivanye n'ivyo yagiye arabona mu bagiye baraca muri kano gakino ka 257 canka ko benshi bita indasi. Amadesa yararirimbye mwaramwumvise. Amadesa bamwe mufata nko mu comedy, Amadesa bamwe mufata nk'abantu nk'abayakamwana mu gihugu cy'u Rwanda. Ubona yuko mu biganiro bigiye bitandukanye bagenda bagutwenza, ariko yabandanije agira ati birababaje cyane kubona umuntu yamenyekanye asegerereza bivuye ku bari bamuhagarikiye. Birababaje cyane kubona umuntu yamenyekanye asegerereza bivuye ku bari bamuhagarikiye. Izo ni impanuro za Mutima le Comedier. Mbega bamwe mu bakurikirana canke mu bambonye iyo post bayakiriye gute? Reka ndagusomere amwe mu commentaire inyuma ya post ya Mutima le Comedier yakurikiye. Mutama, biranezereye kuba umuteye intege, ndibaza nawe ahari yabisomye kandi SMS yanshikiriye. Big up sana. Uwo ni Joshua, simvuze Prophet of Jesus. Ico muzi murazi kurogana nk'uyu urahejeje kumuroga, uwo yitwa Mr Lewis. Ariko Mutima le Comedier nawe arafise uko yagiye arishura amwe mu commentaire yagiye arahaba canke bimwe mu vyagiye biramuvugwako canke bimwe mu vyagiye biramwagirizwa na bamwe mu bagiye barasoma izo post ziwe. Mbega Mutima le Comedier abo yagiye arishura yabishuye gute? Nk'uwo Mr Lewis yagize ati ico muzi murazi kurogana nk'uyu urahejeje kumuroga. Mutima le Comedier mwishuye agira ati nahejeje tegura ibikurikira kuko kode turayisangiye nawe. Ubundi nawe yagize ngo tudahendanye aho nawe afise ingabire iyihe atari hamwe abantu bamwe mwama mwikuramwe ubwenge mushukana nare kubunebwe aje kurima. Uwo yitwa Diego Ndikomasabo. Ariko JJJ nkuru nziza yagize ngo none nawe nka mukuru we ubivuze ko iki canke wo mufasha iki kugira ngo nawe agere kure nk'abandi? Mutima le Comedier yagize ati uvuze mu maraso canke mu burimyi. No kuvuga ngo mukuru we mu maraso canke mu vy'uburimyi. Ariko bamwe bagize bati kwisi nta ubura mukuru wiwe, abandi bagize bati arakina comedy naho umufasha umuterera ugakina na comedy nawe vyo mufasha. Ariko nabikubwiye Mutima yigeze kurihira studio Amadesa, ariko Amadesa birangira ataririmbye. Yagiriza Mutima le Comedier yuko yigeze kumurihira studio ngo ariko amutwara muri studio iciritse canke studio iciyo kwita cy'uburofa. Ariko Amadesa nuko yaririmbye biranka vyongera biranka gushikaho wenyene asohotse atagarutse. Iyo ni nkuru yimvaho idasize ivumbi.
ariko reka ndakwereke bimwe mu vyabaye, kimwe mu bintu vyashoboye kuba biteye amakenga cyane canke mu vyo bamwe bashoboye kuvuga aho vyaciye vyagirizwa Mutima Le Comédien binagirizwa na Natasha. Ino account yitwa Mva mu matwi yanditse agira ngo aharindira Amadesi nyuma y'imyaka 2 uzoza wumva ngo arapfuye. Aha abaye aragira iyi post kugira tuzobona Mutima mu baroga ko atarimwo. Uno nawe yaciye amwishura ngo Asha nyimba adafise umutima ukomeye nanje mbaye ndamubwira ntibayi abantu bajya amahera ava kujya mukecuru nibijuju kiretse ufise inganga nawe. Urumva neza yuko hari ibintu vyagirijwe Mutima Le Comédien uko aba yarakora post kare kugira ngo Amadesa inyuma y'imyaka 2 niyashengera tutazoza kugira ngo Mutima niwe yamuhitanye canke ngo aba yarabikora kare kugira ngo niyabikora haze habe ikititwa kumukeka canke icitwa kutamukeka. Ariko uno nawe yaciye agira ngo Bebe Buff Rubf yaciye agira ngo Asha ngo nyimba adafise umutima ukomeye. No kuvuga ngo Natasha nawe aravyagirijwe. Urabizi neza yuko Mutima Le Comédien yagiye gutegera Natasha aza. Urabizi yuko Amadesa yakobiswe imigere ya Natasha, kuvuga ngo amafaranga bamwe bavuze ngo ni miliyoni 2, abandi bakavuga ngo ni 600, abandi bakavuga ibige bitandukanye. Ariko ni gute none gufasha umuntu canke guhimpanura umuntu vyitwa vyitwa uburozi canke vyitwa kwica umuntu canke vyitwa kugirira nabo umuntu? Biratangaje cyane kuko bamwe muri game ya 2-5 canke muri industry baravuga bati rimwe na rimwe abaririmbyi baraja ku bapfumu canke abakina amakomedi canke ibindi n'ibindi. Murabizi yuko vyagiye biravugwa cyane ku bagiye batandukanye bivugwa bati bararuganye. Murabizi Bifes yararirimbye ngo wamugiriye nabi akavuga akajisho bamwe akavuga ngo ni Masterland canke ngo nibi. Biratangaje cyane. Ariko none Natasha yagarutse gute hano murano makuru yacu ariko aravugwa uyu munsi? Natasha Burundi ku rubuga rwa Facebook nawe yagize ati Mutima Le Comédien aho yamushize ko tag ntiwibaze ko navyibagiye nashaka kugira nduhuke hama ndakubwire unzanire ivyo wanyemereye. Gerageza ushitse ivyo wemeye kuko wanyemereye amadolari 100 hamwe n'ibiri 100 vy'ibiraya kandi uce wongera ko nibiharage kuko ibiraya biryoshe bivanze nibiharage. Agashimwe narakazanye ko bw'abarundi mwese mubandanye munezerwa. Ndakurindiriye rero kuri Hotel Club du Lac Tanganyika unzanire iyo mizigo yanje kandi unyaruke. Acashira ko na emoji yo gutwenga ntivyahereye. Natasha uraona neza yuko na hariya ku rubuga rwa TikTok yahavuye aposta ijya video Mutima yemera ibiraya ndetse ni $100 aho ubona yuko yishize kuri story ya TikTok nko kuri kurabibona. Rero ni inyuma yaho aho yamwemereye canke yavuze ati no kuri biraryoshe kubona ari mboneka rimwe umwigema agenda guhiganwa hamakazana ko gashimwe ndamwemera $100 n'ibiri 100 vy'ibiraya. No kuvuga ngo Mutima yaravyemeye. Ariko inyuma yo kuvyemera Natasha nawagize ati ntugire ngo naravyibagiye narindiriye ngo nduhuke. Ariko abantu bamwe bafise uko bariko baravuga biciye muri no post ya Cishado nayo ivuga gute? Muri post ya Cishado aho yayikoze agira ati mwene wacu Mutima ni wajana uwo muzigo kwa Natasha ntusige umbwire tujane hari cyo nshaka ko mwisabira mwibanga. No kuvuga ngo ya postinze ya post ya Natasha aho Natasha yari karasaba yuko amuzana imizigo yuko ko ngo yamaze kuruhuka ahubwo ntiyavyibagiye. Ariko igitangaje nuko bamwe mu bafana bankiye Mutima Le Comédien gushira imizigo Natasha bavyanse kubera iki kuko bariko barasaba Mutima yuko atojana imizigo. Mu kiganiro cyacu iyi nkuru ari nayisoze ikiganiro cyacu uyu munsi behind camera ndakwibutsa kari tirwa gasore kuva muri T photography akora amasanamu ya mariage dote n'ibindi bigiye bitandukanye harimo video n'amafoto meza nkayo mwagiye murabona twagiye turabereka canke tugenda turabeka kuri page zacu za Daily TV show ndetse na gwanje nka Alan the Real myself. Ni inkuru yacu ikurikira. Uku niko bankiye Mutima gutwara canke gushira imizigo yemereye Natasha aho uno yabicishije muri commentaire yagize ati Amadesa imigere yagiye kuyitora kwa Natasha. Birumvikana ko Natasha nawe ari wazoja gutora imizigo yemerewe na Mutima kuyitora kwa Mutima muhira. Imizigo yemerewe na Mutima azoja kuyitora kwa Mutima muhira. Mutima yogira kwemera kugaba yongere agemure ivyo yemeye hariko kabaza Cisha ahubwo ni mubaze aho azozira gutora iyo ngabanwa Mutima yamwemereye. No kuvuga ngo benshi bavuze yuko Natasha ari wategerezwa kuja muhira kwa Mutima Le Comédien gutora imizigo yamwemereye $100
n'ibiro vy'ibiraya n'imifuko y'ibiraya no kuvuga ngo n'umufuko ushobora kuba umwe munini canke myinshi mugabo Natasha ngo nave kuri Club du Lac Tanganyika aje kuyitora uno nawe yagize ati Auguste Irambona ndi mutima noca ngenda ndakwikoreje vya biraya aho yishuye Cishado yamubwiye ati bajane uno wowe urumva yuko yemera ko Mutima le comédien ayo bimushira ariko no yagize ati pour le moment nawe ugiye wafata bisi ugiye kwakira ivyo baguhaye Mutima le comédien wihagarare ko mpaka Natasha Burundi agusanze aho uri aje gutora wihagarare ko ubimuhe no kuvuga ngo ayo niyo makuru ari karavugwa canke ari karatrendinga hariya kuri Facebook mu kiganiro cyacu uyu munsi kuko turafise dutorokanya tugushikiriza wamenye canke utamenye mbega birakorohera gusoma commentaire ariko jewe nka nduwarugira kubera ko nabikwemereye na timu yanje iri kumwe na Tirwa Gasore mbasha ari wadufashe kugira ngo arabe yuko amasanamu ndetse n'amajwi agushikira bimeze neza ndakubwire kamwe mu tuntu turiko turavuga bariko baravuga yuko mwihiganwa Miss Burundi hashobora kuba hari ibintu vy'amanyanga canke vy'urujijo bidasobanutse bishoboka yuko abakobwa boba bahabwa amasezerano aca umugongo kuko bamwe ntibakibarizwamwo abandi babandanya gukurwamwo bakagenda ngo badasavye uruhusha nkuko vyari mu masezerano ariko kandi ariko vyari tegerezwa kuba mbega nibiki biriko biraba reka tugutohoreze kugira ngo tuze tugushikiriza amakuru y'imvaho je nitwa Nduwarugira the one and only canke umwe rukumbi bitandukanye abatandukanye ahatandukanye warakoze subscribe utarayikora urindiriye iki Jablase